Le processus de réconciliation au Burundi yaramaze kuba amorcé irikwiye kugwa kiretse ko hariho abarundi bamwe muri twebwe ibikorwa n'ivyakozwe n'ivyerekana intango z'urufatiro tugerageza kuvyirengagiza. Hariho urorero bugaragara nari mpejeje kuvuga leta niyo yatanguye gushiraho ibintu vya mbere bijanye na l'intégration des forces de défense et de la sécurité inclusive, le Parlement, le Sénat inclusive. Ivyo vyose rero n'ibindi musanzwe muzi, ivyo vyose murumva leta yarashizeho n'uyu mugwi uyu munsi uri kurakora iki gikorwa. Bambiza kwirinda gukora ibikorwa byotuma dusubira mu gihugu. None ko tuzi vyabaye ivyagoye abarongoye igihugu kuva mu myaka iheze kugeza uno munsi kubera ibyo tubisubiramo. Si kubera umuntu yishe je ntegerezwa kwica, umuntu yarije sintegerezwa kwiba. Ntegerezwa kumva yuko twabye harabaye ntihakabe hafinga n'imbeba kiwami n'ingoma ariko abantu bapfa ntidusubire mu vyabaye, dusubire mu ihumbi. Ikindi naco novuga cofasha kugira ngo ukunywana koko gusimbatire gushinga imizi nuko haba ubutungane mu gihugu. Hagira kenshi ingwano tujamo, injyane tujamo, nuko abahabaye akarengane umuntu agahaguruka pour revendiquer ses droits. Aussi longtemps que les droits seront confisqués, uwo muntu tubazo ari confisqué azohaguruka azigwanire arondere n'abamufasha. Ubutungane rero butegerezwa gushinga. Tukoze ubutungane aho cyari ubwame bwo mu masentare kuva mu intango kugeza muri nayinuzo oya utwereka kubaho ubwo bacu kwa misi yose musabye cyabo bakayibona uterekateka abantu bose yari bakira kwiteka mw'ishure umwana w'amaka ndetse no mu cyakideo ni wicaye inyuma oya utungane mu buzima bwa misi yose. Utungane rero cyo kwikira n'intwaro ibereye nitwafa aho azobora intwaro idakomeye hageze gutanga akazi abantu bose bafite des connaissances et des compétences appropriées bakaronka na abantu bazosubira kwidoga biva yuko hariho umwana n'ikinono binariya tugwanye umwana n'ikinono ituzongana cyo kugana mugabo izamategeko wese amukurira abironke atangunzi atangwa kigomba gusozera ko niki kintu cy'imico mu ngero kuko nitwa tugomba les valeurs z'ubwo butungane z'ubwo gusabikanya z'ubwo buntu nuko tugerageza kugaruka ku ngero ishingira ku mico y'abantu. Biroroshe mbega ko abakoroni n'abamisiyonari n'amadini n'amashengero bitaraza mu Burundi hariho abahutu n'abatwa n'abatutsi mugabo ko batari bafite imipanga ngo batereje ngo barasane ni kubera igihugu cacu cyari mu mico myiza. Abarundi ubarinjira bagiye n'imico mibi, imico mibi bararisha mu byinshi bitandukanye bagira abantu batandukanye bamwe bavuga badakaravye abandi ko bakaravye. Ibyo bice bituma bija mu kwaho kwabo amafilime baraba ibitabo basoma amafilime bazana hari mu bicaye byaje gukurikira rero ibyo bintu. Rero kwinjira yuko ushaka kwinjika les valeurs positives tubera mu ndero tubera muri amashuri y'intango y'ukwimenyereza école maternelle twigisha ko kizira kwiba kizira kwica kizira kumenyereza abandi abana bakabisubiramo nk'ivyese bakarikina bikaja mu mararo mu maraso bikaja mu mitima y'umutima bikaja mu misoso n'imisokoro y'abarundi bihereye hasi. Ivyo Jules ishika kigashikiriza inama nshingamateka n'impuzamateka bakoranye hanyuma bigashikirizwa leta tugasanga tukabishikirizwa mugabo tugasanga umenye ko tuguma hahandi. Nagomba gusaba severe ko yohindura umukenyero amatora arakorwa amakomansi aratangwa tukama hahandi. None iyo vulgarisation ko atangishika burya ntitora tugiye hamwe tugahindura umukenyero ko bishikirizwa kugira ngo abo bose twavuze baba bafata ingingo za politike baba bakora ibikorwa by'ifundi cyangwa abakora ibindi bikorwa cyane cyane bishika ku mutima bakabironka ku bundi buryo kandi hakaba iyo strategy yo kurimbura aho biriko biragera mu mwanya wa hafi na hafi byavuze tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu cyitwa ubwoko Burundi.
atari nyabwoko uza kujya mu byaryoha gusa iho nyabwoko kuko hari ibintu hari umubabaro bavuze mwebwe hari n'ibindi by'abantu bishiramo ngo jendo batumugabo merekanye ko ushobora kwigaragaza nkanka ivyo abandi bose bemera le négationnisme le plus vulgaire le plus abject abo bantu basanga bigaragambira agenda yikumengo isi niyiwiwe kandi yarakoze amahurerwa yatumye igihugu kibamarira mu myaka ingana mu kandi kubera ko tugana kuri abarundi mwumve igituma abarundi barongoye igihugu bavuze ijambo verite et réconciliation bafashe ko ari inkingi nkuru twifuza verite idufasha kwigira umugambi wa réconciliation mugabo hagati ya verite inkingi na réconciliation hari ibikorwa bikomeye birinda gukorwa biri mu ibwirizwa bimwe y'amajambo réparation compensation indemnisation restitution réhabilitation des victimes noneho gushirako akamonuma kavuga ati uyu yarakoreye igihugu yabiswe n'ikaravati canke n'igitambara tumwibuke yumva ko bitazimvye mugabo n'amaserivore kikute mweshe aratunanira kumva kubera ko hariho un travail d'effort au niveau communautaire, un travail d'effort au niveau individuel et au niveau des institutions, tout à la Chicago.